ni benshi bibuka kuyora basheshe, ni benshi bibuka kwitaho amagara yabo ariko yamaze gusinzikara. Nico gituma uyu munsi televiziyo Tanganyika yashimye kubatembereza mu ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe yo kuvuzanya ririko rirakora neza imyaka itari mike muri ico gisata. Iryo shirahamwe naryo rikaba atari rindi ni shirahamwe Mutualité Solis. Mutualité Solis ni iki? Ibyo muraza kubimenya, ni mugumane natwe kugira ngo mwumvirize ido nido kuva ku mukuru w'iryo shirahamwe, kuva ku murongozi w'iryo shirahamwe kugira ku bakozi baryo, ingene ako kabijya bagatunganya maze abayitura buri munsi bakagenda barayivuga bongera bayirata. Nitwa Steve Kwizera, bana nanje muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Televiziyo Tanganyika. Mwiriwe muyobozi, mbega mwo twidondora? Amahoro cyane. Jiwe ni muganga w'Imana. Ni muganga w'Imana eri. Nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe yitwa Mutualité Solis. Ego abatoba bazi Mutualité Solis, mbega Mutualité Solis ni iki? Murakoze cyane. Mutualité Solis ni ishirahamwe rijejwe kuvuza abanywanyi, abantu bose bakifuza, rikabafasha kugira uruhigwe kwivuza no mu kuronka imiti ku bitaro tuba dusanzwe dukorana. Maja mu make Mutualité Solis ni ishirahamwe ryo kuvuzanya. Ego muraheje kutubwira ko ari ishirahamwe ryo kuvuzanya, mbega kuba tuba babitahura cyane amashirahamwe yo kuvuzanya asanzwe akora gute? Amashirahamwe kuvuzanya n'amashirahamwe aho usanga abanywanyi cankwe abakozi barurukiye mu mashirahamwe kanaka mu buzi kanaka, aho abakozi abakoresha babo bakutiriza babatangira amafaranga abafasha mu kwivuza. Rero irishirahamwe rero naryo nyine rikora muri ubwo buryo, aho rikorana amashirahamwe yandi yabikorera twabo cankwe abantu kugatwe kabo cankwe n'ama organisation internationale. Donc abo bantu rero barazana uburyo bwo kuvuza abanywanyi cyangwa abakozi babo, nibo bashira muri Mutualité Solis, hama Mutualité Solis ikaca ibafasha kugira baronke ubuvuzi byoroshe bitabavuye. Ego mbega abadafise abakoresha novuga bikorera ku giti cabo bobo nta biberekeye muri Solis? Na cyane cyane biraberekeye, ni nakarusho novuga muri iki kigo ca Solis, kuko ayandi mashirahamwe avuza ntakunze kwakira umuntu kuri kategori yiwiwe, umuntu aba independent. Rero twebwe ngaha abo bantu turabakira neza, kuko turakira n'abanyeshuri, turakira abantu, imiryango ivyifuza, ari umuntu umwe araza turamwakira tubagiza yombi. Ego cyane. None muratubwiye ko Mutualité Solis ari ishirahamwe rivuzanya, ari ishirahamwe rifasha ku giti cabo ndetse n'abafise abakoresha babo kugira ngo boroherwe mu bijanye n'amagara. Mbega none yoba yatanguye ryari yarije gukemura ikibazo cyari gihari? Mutualité Solis yaje mubazanye ikiciyumviro byaje biciye muri koperative yitwa Skome. Iyo koperative nayo kuva mu 2011 ico ciyumviro cyaratanguye, mugabo Mutualité Solis iza kuronka ordonnance agrément kuva mu 2016 gushikaniza isaha rero irakira itunganyiriza bene gihugu mu gihugu cyose. None mwatubwiye ico ikora muri rusangi n'akabijya mwaducire ku mayange, mbega none mu bijanye n'imikorere uko abandi basanzwe bakora, mwatubwiye kimwe ko hariho no kwakira abantu ku giti cabo, mbega nta yindi mikorere Mutualité Solis yoba yisangije ugereranije n'ayandi
mashirahamwe yo kuvuzanya cyane gose mutualité Solis kuko yaje ikenera kwegera abene gihugu bisanzwe muri mutualité Solis ubwa mbere yaje yegera bajya abantu bidakunda ukuntu bashaka kwivuza harimo solidarité communautaire rero yaciye itegekanya uburusho cyangwa amakategori abo bantu nabo nyene bashobora kuronka bakinjira hama bakavuzwa atangorane bagize hama rero kandi karusho novuga muri mutualité Solis urabona nishirahamwe riri mashirahamwe novuga ya mbere bishobora kurihira umunywanyi ibice 85 twari tumenyereye abandi bariha ibice 80 ubwo twebwe turabarihira ibice 85 umunywanyi cyangwa umugwayi akirihira ibice 15 usanga ari ibintu binezera cyane abanywanyi yego cyane mbega none muravye ama service mutanga muratubwiye n'utubirya tutari duki muratubwiye na bimwe mu byo mwoba mwisangije abandi badashobora gukora mbega nashaka kubaza ayo mahirwe ababitura bagira mbega ashobora kuronka n'uwo ari we wese hariho hose baherereye cyane gose mutualité Solis ikorera mu gihugu cyose mu gihugu cyose ubu mbere muri izi ntara shasha zose turafiseyo ama-agence mante turafiseyo ibitaro n'amafarumasi abanywanyi bacu kandi turabafise mu mihingo yose yo mu gihugu bitura mutualité Solis aho baherereye kuko turiyo ego none kujya tuvuga tuti igihugu kirembo mu mbona kazoza ya 2040 2060 mbega Solis nayo imbona kazoza yayo yo bari yahe imbona kazoza ya Solis novuga yuko iri muri vision yatumye uyu mugambi ujaho ubwa mbere kwari kugira umwene gihugu wese uko afise amikoro uko angana kose yifuza ko ashobora gukurikiranwa ku magara yiwe avugwa neza hama kugira umuntu wese agire amagara meza twese tugize amagara meza bituma amagara meza nibwo butunzi bituma umwene gihugu ashobora kurangura imindi migambi yiwe imuteza imbere kuko afise amagara meza akazobona no kuzoshika kuri yambona kazoza ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere byoba byoroshe kugira ngo umuntu ashobore shikira ubufasha bwa Solis canke ama service atangwa na Solis biroroshe cyane twebwe Solis uko nayibabwiye irakorera mu gihugu cyose aho hantu hariho abo twita abadelege provinciaux bariyo babitura iyo bidakunze naho tubasaba ko bitura aha hamangaha hariho ama service atandukanye akorana n'aba partenaire bacu ari amavuriro cyangwa amafarmasi iyo habaye akabazo cyangwa bifuza gutunganiriza umunywanyi tuca tuvugana bagakorana gutyo umurwayi cyangwa umunywanyi naswe kugira ikibazo ego mutubwiye ngo aha nk'umuntu ari mu Cibitoke canke ari mu Kirundo ntiyahatahuye ko ntiyahabonye ho bari hehe murakoze cyane aha narimvuze mu bisanzwe aha ni kuri siège ya Solis biro yayo ikorera muri mu nyubakwa bita bakunze kwita Hotel de Ville aha kuri aho hahoze ari mairie do Bujumbura niho dusanzwe dukorera niho hari siège ama abandi bakozi abadelege provinciaux basanzwe bari baze ku ntara ku murwa mukuru w'intara ego tuje rero ibwina kwabo bantu baronka ibyo byiza bya Solis
mbega bari mu migwi yahe n'abarundi bonyene mbega n'ugwaruka n'abakuze mwo tucira ku mayange bavuga nti imigwi y'abantu babitura cyane? bo abantu batwitura cyane nababwiye yuko twebwe mu mbono zacu twifuza yuko umurundi wese agira amagara meza. Muri iyo mvo niyo mpamvu twasizeho icyo bita amakategori atandukanye kugira umuntu wese yiyumve iyo ashobora guhitamo. Hama rero abantu bakunze cyane kuba bari mwari no shirahamwe kubyitura, kenshi turafise n'amashirahamwe. Turafise amashirahamwe atari make. Ayo mashirahamwe nayo usanga aravuza abakozi babo. Hama rero kubera umukozi wayo avuzwa nuko n'aba eyandurwa abana babo bakozi babo n'abafasha babo nabo nyine baba bafise uburenganzira bwo kwivuza. Rero murazi kenshi abantu makategori y'abantu bakifise imyaka mike, abana cyane niho bakunze kurwara cyane. Urumva bo nibyo tumenyereye, nibyo tubona barivuza cyane kurusha ayandi makategori y'abandi bantu. Ego igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa kandi harabaza bakamara n'igihe mbere bakifuza kuhaba. Hoba harimwo novuga igisata cyo bakigenewe abanyamahanga canke nabo nyene bivuza nk'abarundi nkuko twavuze ko iki gihugu cyacu ari nyabagendwa? Ego cyane rwose twebwe ntawe dukumira. Nababwiye yuko twebwe muri uyu mugambi wo gufasha kugira amwene gihugu aronke amagara meza cyangwa yivuze bitamugoye, twarasizeho rero ayo makategori tuca dushiraho nabo bandi abanyamahanga bifuza ko bari mu gihugu, bifuza yuko dushobora gukurikirana iby'amagara yabo, bashaka kubanywanyi ba Mutualité Solis. Nabo nyene ntitwabibagiye, hari amakategori yabo kandi nabo nyene hariho n'ibitaro byo twita les hôpitaux luxueux tumenyere cyane ngaha mu gihugu. Twasizeho naho nyine dukorana kugira bifuza kuvyitura bavyitura tangorane. Hari ivyo vyakira tumenyereye Kira Hospital za Tanganyika n'izindi. Imwihweje kuva mutanguye gukora urugero mugeze ko ubu, mbega urugero rwo gushimishwa ku bubitura boba bifashe gute? Urugero rwo gushimisha ku banywanyi batwitura, novuga yuko ari guhiza muri rusangi, naho hari igihe bishika ugasanga nk'umunywanyi hari akabazo yagize nk'uyu urumva usanga aridoze. Mugabo muri rusangi novuga yuko urugero ari guhiza cyane kuko n'ikimenyamenya nuko turaronka abanywanyi bandi baguma baza. Abo bandi banywanyi baza n'ikimenyetso cerekana yuko ba bandi batwitura dukorana nabo baragenda baratuvuga, barabona ibikorwa dukora bigatuma n'abandi baza. Rero turagerageza nabo bitagenda neza, hariho service ijejwe kugira ibabe hafi, kumbure ibatunganirize ku kintu kitagenze neza. Mugabo muri rusangi ama service cyangwa ibyo tubafasha abanywanyi bacu barabishima. Ego cyane. Abarundi rimwe na rimwe harabusanga bibagora gutahura cyangwa ugasanga umugambi umuntu uratanguye ariko benshi kuwuhurumbira bikabagora. Mbega mwebwe iyo ntambamye murahura nayo y'abantu badatahura ibijyanye n'amashirahamwe yo kuvuzanya? Iyo mpambamyi iri mu gihugu cyose. Iyo mpambamyi iri mu gihugu cyose. Mu bisanzwe urabona yuko leta yarigeze gutera akamo yuko umwene gihugu wese yogira uja mu ishirahamwe rimuvuza. Mugabo urabona yuko hari cariho bene igihugu bamwe biyumvira ati je ko nakunze kugwara simbona ico tuma nirukira kuja mu ishirahamwe rimvuza. Mugabo bakibagira yuko amagara ntasezerana kandi amagara n'amazi asesekane bayore. Kandi muri uyu mugambi wa Mutualité mu bisanzwe utagwara avuza urwaye.
rero abo bariho natwebwe barakunze baraboneka ariko bariho bari mu gihugu cyose abo batumva umugambi kumvo izi nizi cyane cyane kuvuga yuko batagwara badashobora kuja mushyira hamwe arico noca ngiraho nsaba abakiyumvira uko biyumvira no bahanura yuko bugerageza bakegera amashirahamwe avuza abantu kuko ishirahamwe rishobora kutakuvuza ngari kavuza umwana ikavuza umufasha wawe cyangwa rikavuza umuryango wawe twebwe turakira nkuko nabivuze imiryango urimo umugabo n'umugore n'abana hama hejuru yaho turakira n'ababa bahurikiye mu mashirahamwe rero no batumira abo bafise iyo resistance yuko bo kwinjira mu mugambi kuko igihe ugwaye amagara nasezerano ushobora kugwara atamahera ufise ku mufuko bishitse ukagwara atamahera ataburyo ufise usanzwe uri mwishira muri vuza birafasha cyane gose kurusha yuko wirihiye amahera uwe ku mufuko asambusa yego cyane ndumva yuko Solis imaze kuba nk'umuryango munini yawagutse nubuhe butumwa woha abantu muri rusange cyane cyane abasanzwe babitura hama muce mugira ko munaha n'ubutumwa abo bataramara kugira iryo bakwe ngo batahure canke ngo babe bakishidikanya mu kwinjira mu muryango wagutse wa Solis w'abantu bavuzanya kandi bakabaho banezerewe. Muri rusangi ubutumwa nobaha nibwo kubatumira kumva umugambi wa Solis iriho ku bwabo Solis iriho kugira ibatunganirize ubu nambe bafise ubwoba barashaka kwegera ibiro bya Solis aha dukorera kuri mairie cankwe abari hafi cankwe bakegera mu ntara aho dukorera kugira babahe umuco ntabwo bizimvye ni ibintu bifasha ahubwo twifuza ko bose boza kugira twese tugire urunani tuvuzanye tugira amagara meza gutyo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu. Murakoze cyane reka ndabashimire. Turabashimiye namwe murakoze. Abakurambere bati amagara n'amazi aseseka ntibayore muraheje kuvyiyumvira yuko vyukuri atakindi kiruta amagara niryo tunga rya mbere ufise muraheje no kwiyumvira akabijya ishira hamwe ryo kuvuzanya mutualité Solis ryaje rizanye kandi rimaze imyaka riko rirakora mbega urinde udashaka kwifatikanya nabo ifatikanye nabo kugira ngo uronke ama service afise akanovera kandi afise nakabijya mwakoze kubana natwe murabizi ingene byose bimeze ni kwa kundi nyene ihangiro no guhitamwo ahari akabijya naho nta handi ni muri mutualité Solis mugira aho muba mwubahwe turabakengurukiye cyane mubandanye mudukurikirana kuri televiziyo Tanganyika kumwe mwama mubikora murakoze cyane. Televiziyo Tanganyika.